ntumbero yo kugwiza umwimbu mu gihugu cyacu, leta y'u Burundi yasizeho umugambi w'uko abenegihugu bose barima kijambere bagatera imbuto zirobanuye kugira umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose uronka amafaranga wujamwo. Mu nyuma yaho haribonekeje mu ntara ya Makamba baciye bafata ya mbere mu gushira mu ngiro uwo mugambi mwiza w'igihugu. Ubuyobozi bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Makamba buravuga akamaro ko gushira amatongo hamwe. Ivyo byo gushira hamwe amatongo mu ntara ya Makamba sinovuga yuko abantu bose babitahuye co kimwe. Haro imva nko bavuze ngo gushira hamwe amatongo bavuga yuko ngo itongo ryawe nizo bakirigwiwe. Mugariho nabandi rero harimo n'abantu bamaze kuronka kwiga bafise ivyiyumviro baca bahimiriza abandi babana ati ngo dushire hamwe amatongo ko birafasha mutere imbuto imwe, mbere murashaka no gushira hamwe amahera mukagura iyo mbuto mukagurira hamwe mukashiramo ifumbire y'ikizungu naho mukagurira hamwe. Ku buryo rero ubu bamwe bamwe ko barabitahura mugadusaba n'ikintu umuntu abandanye na processus à longue haleine tuguma duhimiriza ndetse nabo bamaze kubitahura baradufasha nabo nyine kumvisha abandi. Aho rero nabo nyine turasaba n'ab'intwaro ku rwego rutandukanye ko dufata nabo nyine guhimiriza abo bantu kugira ngo bateye imbuto imwe. Aha iteka abo nyine usanga ibigori bingana n'umwimbu ubumeze cyo kimwe, ndetse barashaka no kuronka naho babika bakabika ahantu hamwe n'isoko ryo kudandaza bakadandaza hamwe. No kuvuga yuko ari bamaze kubitahura n'abandi batarabitahura mugabo tubandanya duhimiriza. No kuvuga tubatera kamo tuti barabire ko abandi kuko abamaze kubitahura barabona karusho bamaze kugukuramo. Hariho abantu rero imisi yose bameze nk'abatoma batahura icyo bamaze kubona, n'abandi rero ngira ngo turaba yuko barabe nabajya babitahuye akarusho amaze kuronka. Habe naho mu nyuma rero nimba ko nuze hari umwaka uza mu myaka ibiri uzosanga bose bamaze kubitahura. N'abenegihugu bo mu ntara ya Makamba baratahuye akamaro ko gushira amatongo hamwe, aho bagashimikira ku nyigisho hamwe n'imbuto zirobanuye baroswa vyoroshe. Akamaro ko gushira amasi hamwe biroroha iyo n'umuntu ariko arabigisha ingene bashobora kurima. Umuntu bagiye kugendera abo barimyi baroye hamwe biroroha cyane, kubera ntushobora guta umwanya ugenda hariya na hariya, uca gukorera kuri abo bantu baroye hamwe ukabigisha, ukabereka umwanya wo gutera, ukabereka umwanya wo gufumbira, wo kubagara, byose ukabereka, bica bikorohera cyane. Kandi rero abantu bagiye hamwe baca bagira umwimbu mwiza, kubera bagira n'umwimbu mwiza baba baranatahuye ingene bashobora gufumbira, ingene bashobora naho n'ingene bashobora kuronka n'abakozi hamwe na hamwe bagakorera rimwe na rimwe kandi bagaterera ku gihe. Ndateye akamo abafasoni bagenzi banje ko twova ibuzimu tukaja ibuntu, tukamenya yuko bimwe twaratukora kera, umwe yari makari akabika hariya ubundi akarima kandi yuko ivyo vyataye igihe, ko boja hamwe bakarimira hamwe tukaja hamwe, ako gasi dufise agasi gatonya twese tugateranya udusi tugashobora kumenya n'ingene tuzoca dusaba n'ingurane tukaronka ifumbire, tugashobora kuronka n'imbuto zirobanuye. Ingorane turahura nazo, urabona hari igihe ushobora kuba warimye ukaronka n'imbuto mugabo ugashobora kubura n'amahera y'ifumbire, cyangwa ukabura n'amahera yo kubagaza, urumva niyo n'ingorane. Canke barima naho ntushoboye kuronka amahera yo gupompa, niyo n'ingorane dushobora guhura. Ikoperative yacu ifise abanywanyi ku ngero zibiri. Urugero rwa mbere n'abanywanyi 11 basanzwe bagwiza imbuto zibanze mu Gifaransa twita ma pré-base kugira tuzoronka ama base. Abandi banywanyi n'abantu 65 baca bagwiza ama certifié ku rwego rwa kabiri rw'imbuto. Isi dukoresha twese hamwe tuko turarenza amahegitare hafi 70 kuko umwe wese azana ico afise, umwe wese akarima mu itongo ryiwe atarinze ngo kwana kari bafise haniniya, hamwe umwe wese agashiramwe inguvu ku itongo ryiwe muga tugakuriza hamwe umwimbu, kandi tuzi imbuto twateye umwe wese yateye tuduhuriza rero mu kigega rusange ca koperative tuweho neza. Amahera yo kuja mu ishira hamwe harabankenegwa mu gihe mu gitangura, muga benshi ni ivyiyumviro nivyo bitangura, twe twatanguriye ku vyiyumviro rero
mu kugira shirahamwe koperative tubeho neza twafashe ko umwe wese asanzwe ari miwiwe yarasanzwe arima iwe mugabo twashimye kuja hamwe kugira twungane ubumwe hanyuma no kugira n'amasoko tuyaronderere hamwe rero twebwe ivy'uburyo bivana n'igihe tuba tugezemo nk'ubu turamaze kubona ko uburyo bukenewe ko dushaka no kugwiza umwimbu cane kugira urerure turavye ivy'ifumbire yaba amase y'inka turavye n'amase ya engrais chimique rero ivyo vyose rero bidusaba amafaranga kimwe gusa ni kiba kiri ku mutima w'umuntu ko n'icupa bararinwa hanyuma mugabo ugasanga n'umuntu ntiyarimye amasi nayi wacu kubwibanze kuko kugira uje muri koperative birasabwa kuba ufise ihegitare yiwawe hemwe rero afise amahegitare 3 5 gusa twe turaba aho wowe ushoboye kurima mwana ushobora kuja musi hegitare ntabanga ririmwo kuko intambara turimo niyo kugwanya inzara mu kugwiza imbuto zirobanuye nziza rero twebwe aho twatanguye turi bake bamwe bavyemera abandi bavyanka mwa kuvaho amasoko atanguye kubonekera ku bintu bijanye no kugwiza imbuto zirobanuye bakabona ikivuyemwo beshi rero baraza badusaba ko boza ntabanga ririmwo kuko umwe wese yarya nubu agicuya ciwe kandi imiryango iguma yuguruye akamaro bifise nkumenyi wa kijambere urabona kare umuntu umwe yahora nyabwidodere urumva rero iyo mugiye hamwe murajana hanyuma abafundi tukerekana ngene abo bantu bokorera hamwe kandi bakaganira ku buhinga bugezweho tukabigisha ngene batera imbuto zirobanuye karumwe yahora yirimira uko akarima akantu kataboneka ugasanga umwe yarimye uduharagi uwundi yarimye udushaza harya uwundi yarimye harya ukabura umurima uboneka ukabura ngene wogwiza umwimbo ariko nk'abaha aba bantu bagiye hamwe bakaja hamwe bakagira umurima uboneka bagatera imbuto imwe irobanuye bagakurikiza ubuhinga abafundi tuberetse usanga bigiye neza usanga baronse umwimbo ushimishije haba kare ngaho umwe kare barabahungu batatu bagiye hamwe karumwe yarimo kwibumwa kimva ati genda rimye ibijumbu shanka ubone ndagize iki hama turabegera turababwira twari twabonye itongo ko ari tongo rininiya kandi rishobora kurimwa tuti ni muje hamwe murimi ikigori gusa tubereke ingene ikigori kirimwe neza muzosanga mugwishije umwimbo kandi bisombe vya bindi mwahora mugira tumujagagiranye utuntu kamwe na kandi hari abikoze bitanguye muri umwaka nyene tutanguye kuvyigisha wabaye mugambi wa leta abantu rero ntibaravyumva neza ariko nk'abantu bo mu miryango baratanguye nka muri komine turafise nk'abantu nk'imiryango ishika 4 yagiye hamwe yagize nk'uko nyene rero abantu benshi barahaye barabishima babibonye bakabona ati vya bindi babafundi bimwe bavuga bimwe intwaro yahimiriza ni vyiza twe twamaze kubitahura nivyo tumaze imisi twigisha n'intwaro kuko n'intwaro iri muri ivyo turagerageza ivyo muvuze nivyo abantu benshi baratinya ukamengo n'amatongo tugira bagira abanyagerete gira abanyaga amatongo ariko twarabumvishije turiko turumvisha abo bantu tubumvisha yuko atari inyungu yabo leta no kubafasha kugira abantu baje hamwe baronka imbuto vyoroshe hamwe naho bavuga ati imbuto iratugoye hamwe naho bagenda tuvuye nko muri ya microfinance bagasaba ingurane bakaza bakerekana ahantu hanini ico gihe microfinance rabizigira baje batanga ingurane barabizigira rero abo bantu tubateye akamo gute abantu nibabibone nibavyumve abantu nibagerageze bazarashira amatongo hamwe ntibabategeka ico murima mwe muri ikintu mwipfuza muga mukarima ikintu kimwe kandi akarimbe kagoma ari kakanje nta kugira mu karimbe ki wawe wowe urima hahandi muga mukaja hamwe mukarima ikintu kimwe hakaba umurima uboneka munini naho muzana ari nk'ibanki kije kuraba twebwe turabantu ngaha muca mwishingiranira mwebwe nyene bakabona ko mwe mwarimye mugiye hamwe tubona yuko banki bahaye akagurane mugaca mushobora kwikenura muri ivyo vy'ifumbire mukikenura ivyo vy'amasada kwiye ugasanga ibintu bigenze neza imirimo isa neza urarimye ibintu ushobora kudandaza nawe kada wari muri mutuntu twukurya gusa tugize intuze aho kama niko no batera Dumu informatisi n'umuhinga w'ibima machine mugabo sanzwe nkora handi nabandi turi kumwe bakorera handi gusa ibi byo kurima nuko tubikunda twese tukavyumva kumwe tuzi neza yuko inyuma y'amasaha 6 canke 8 estoma irekrama irondera icifungura hameje tukaja ku isoko akadusinda ku isoko tuca turima tukimenya umusesekara nawo tukawushora ibi navyo tukimenya mu ngo zacu abantu cyane cyane notera kamo
n'abantu bafise uburyo nk'uko biko bivuga basanga bafise n'ivyiyumviro byo kurima kugira umugambi wo kurima icambere ni iciyumviro ica kabiri ni kubigishira mu ngiro rero dufatiye ku rwego w'abantu bize badakunda ibintu byo kurima abo barahari n'abandi bize babikunda mugaba ugasanga uburyo ntibubikunze rero abo bo ku rwego rwa kabiri nibo no kubahura cyane cyane kuko utabikunda we ntawo utangurira buno na buno ababikunda rero bafise aho bakorera botangurira hafi yaho bashobora gushika ari tongo yoba yaraguze canke ari ry'umuryango ashobora kurishikira agatangura buhoro buhoro abafonctionnaire turazi neza ko twihutira kubaka inzu tudosigamwa abana muginzu urashobora kuyubaka je tumaze kubona hanyuma ugasanga niyo nzu urayisonzeyemwo rero ntaworeka kubaka nivyo muga nivyo bindi tworima nk'uburi kuraraba abantu bako bararima basizemo umwete n'abantu bafise nk'imyaka 40 kuduga abantu bafise imyaka 30 kumanuka nakwemera kurima gusha saa 8 rwego usanga none ninda zoba tracteur uwo muryango mu gihe tuzi ko abenshi bafise imyaka munsi ya 30 aribo benshi ahubwo nibo bakwiye kubikunda kandi nibo bafise na apeti gusa babuze uwo mutima wavyo wo kubikora no kuvyumva nyene ico tumaze kubona abafonctionnaire benshi bavuga ngo surudandazwa mugihe habonetse bodo commande nk'imiliyoni 50 kuri koperative canke abandi hamasha musangira niho abantu ataho kubona vyakintu himwe amafaranga ababizi neza n'abagwiza biraya canke abarima bafise ama precommande ukarima nk'ibi byose uzuti ubuzo bitwara ni naka aho nibobura nguvu igice yana intege nuko kuntu bishobora kwerera rimwe wasanga umuntu igiciro kibaye gitoyi ure duhishije leta y'u Burundi yatanze igiciro cibanze ku bintu byo gufungura n'ivyimbuto barabejeje kuva kera amategeko aratumbere uwo mufonctionnaire rero azi no gusoma yo harura akaraba kwico giciro ashobora kwemera neza ko yogira uwo mugambi kuko umwanya wo kurima nujya mwanya wa mustere wo kumugoroba nubwo turimisha amaboko twebwe twirwa turirukanga ngaha oya ni capitale iyo nayo niyibuze mugwigiye kuraba nyo ya mustere zibiri abakozi batatu babavuye ngo buhoro buhoro yego muri koperative tweho neza ihangiro twihaye n'iryuko tuzogwiza ibigori bisanzwe biba ngaha muri Buragani n'ibiharagi birimwe ivyunyunyu za fer na zinc biri biofortifié hanyuma ku myimbu turifuza gushika ku matoni jana vya bigori vya biharagi muri imyaka 3 iri imbere kandi ivyo turiko turavyegereza kuko icagata turamaze kugishikira cavyo ugomba kwinjira muri ishira hamwe imiryango yose iruguruye icambere nuko afise isi ndimwa itari musi hegitari kugira aje mu rwego rw'abagwiza mbuto hama dukurikije buhoro n'amategeko arabagwiza mbuto ubu yarasohotse kubinyentete vyose ntushaka kurima ibinyentete udakufise hegitari zibiri kubiraya hegitari 9 none wumva utagihamwe n'abandi zo hegitari 9 uzivana he kubiraya kwisi yaze nuvuce gituba tuba twuguruye imiryango baza abafise amatongo murabona nkariya hose ngone ko atari bahazane twarima ahubwo baza koreje tubasaba natwe ntacho dusaba muri koperative atari gushira hamwe izo nguvu no kuronderera amasoko hamwe mu wese akajya icu yaciwe nyamwigenda ko barabivuze babantu bakera ntarimira impeshi umutwe w'umwe nawo babivuze sino bivuga ngaha ahubwo nibaze dushira inguvu hamwe kuko nta kintu na kimwe gisigura kwisi y'u Burundi isanzwe yimbuka ngene ibifungurwa bitari biguma bizimba nibaje dushira hamwe umwete dushiremo inguvu baze muri koperative tuwe neza canke izindi koperative bagwiza imbuto bakurikije amategeko leta yasizeho hanyuma udashobora kuva mu gwiza mbuto nawe ashobora kuronka imbuto hafi hamwegereye atera imbuto
yabonye kwa naka hafi nyene yego abarimyi basanzwe barimira ngaha amajana 180 hejuru ashakarosho kariyo kabisa turashima Imana mbere ko uno mwaka na leta yagize icitumarira ku giciro c'ibigori yego kandi tukongera tugashimira uyu muvyeyi wacu ahantu mubona hameze uko n'iyi mirima abo bantu bose barenga ico gitigiri yahabahaye ku buntu nta mahera cyo kuvuga ngo kota canke umuzozejo oya gitari turima muri 79 uko akarosho mbonayo muri koperative jewe ndarima ibigori nkimbura nta bugari bw'ibigori nza gusoma mu masoko ndimbura nkegeranya ivyo mba nagize hanyuma nk'ibiro birenga amajana 2 nkashora kandi nkagira ivyo sigaranye mu rugo bintungira umuryango n'abana twebwe nta muntu asanzwe adufasha ni nguvu zacu hanyuma tukadushimira na wa muvyeyi nakubwira aduhaho kurima ku buntu ego aho duheruka uyu muvyeyi nyene aravye uburimyi ingene tubukunda nawe akabasanzwe ari umurimyi yaradutereye mwishira hamwe amafaranga arenga miliyoni 4 n'ibihumbi amajana 2 ku buntu nkuko ari umunyabuntu byo kugura imbuto ego ivyo yarabidukoreye ku buntu kabisa turamushimira ivyiza vyishira hamwe ryacu nuko tuja hamwe tugakorera ishira hamwe hanyuma tukagira kurunguko kadasanzwe mu miryango yacu ahubwo yarahombye umuntu atari mwishira nta kintu kironka ego twatumira abantu bose bakiri inyuma ko bo kwinjira mu mashira hamwe y'uburimyi kuko kabisa jewe ntuzwe no kurima kandi nkakoresha ingufu zanje twebwe turatangura tugatunganya ubusizi dutunganije ubusizi hanyuma tukitegurira igihe cyuko imvura itasura hanyuma ibikorwa nyeze nabigira bitangure abafundi b'indimo bakabidufashamwo imvura iguye ubwakare batubwira bati ahabanda mu bangire ndetse abafundi b'indoma bakongera tukabifashwamwo na DPA ikatubwira giti aya matarike ntaragera gutera arindira dukorera ku buhinga basanzwe baduha twebwe mwishira hamwe turi abantu 98 twe twatanguye turi abantu 100 mugabo babiri Imana yarabahamagaye baravamwo kumbure ntitwaba tugikwiye igitigiri c'abantu 100 jewe ikintu ca mbere nzoyagira ishira hamwe cyane n'ubumenyi dusanzwe duhabwa n'abagoronome n'abafundi ndetse tukabifashwamwo na DPA kuko iraduha inyigisho imaze kuduha inyigisho ikatwereka ngene twobigenza kuba dusanzwe turi mwishira hamwe kumbure tukabikora no mwishira hamwe tukabitwara no mu zindi ndimo ziwacu atari zishira hamwe tukahakura ubwenge akamaro k'amashira hamwe kumbure kare twara turima ikidavagi ntiturime imbuto zirobanuye kumbure tugapfa gutera tudateye nko ku mirongo canke tumenye ifumbire dukoresha canke kumbure n'imvura igashobora kuguka ubona ngo ugiye gutera kumbure gacusanga urahombye ariko ubu kubera dukorana n'abafundi nico kintu ca mbere jewe noshima nahakuye ubumenyi ubuyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije buravuga uko igisata c'uburimyi cifashe aho bukavuga ko buri ku kivi mu kwigisha abarimyi ingene botunganya isi ndimwa gushika kwiyimbugwa umwimbu mu Ntara Makamba ikirere kigenze neza umwimbu wa Makamba umeze neza uriho icambere coco ubanza gutora aho uzorima ngene hameze maze kwatora umenye uti mbega nzohashira amase angana gute ikirundi cyangwa mapungana gute canke ahara kenewe gushaka canke ntakenewe hanyuma maze kwatora ni handi rero umengene urima kurima ukarima ukura y'ugwire ukarima ivu urisanganya neza hanyuma hageze rero yuko urondera ya mbuto uzotera habageze rero yuko urondera yafumbire na ya mase y'ikirundi najyashwaga ryo rikenewe ukaca urimisha habageze rero ko utangura guca amabango hanyuma ukacushiramo ya mase yawe ukabanza ukamisha yashwaga kwishwa nitangura ku buryo imvura izogwa ryashwaga ryamaze kuvangana n'urusi hanyuma rero uciye amabango rero
niho utangura gushiramo ya masi y'ikirundi nabo amavu y'ikizungu hanyuma ugashirako imbuto zawe hanyuma habasaye yuko ukurikirana umurima wawe ukurikirana no kuraba yuko mbega harageze ko mbagara harageze yuko nimba harimo udukoko ushaka gwara ushobora kugira uti aha nabonye ko harimo twa dukoko niho turondera ngene utugwanya mutugwanya naho biva kuri byinshi hari utugwanya akoresheje ubuhinga busanzwe bwo kurima kijambere hano urwanya rero akoresheje umuti w'ikirundi w'ikizungu hanyuma hageze rero yuko naho hageze gufurira tangura gufurira karaba yuko ibigori vyawe bisa nabi kugushirako akandi kangre kugira ngo bigarukane itoto abageze rero yuko ubandanya ukurikirana umurima wawe kugeza yuko nimba ari ahantu hanini urabona ko araho usanga abantu umurima ari munini hakene gushiramo abantu babirarira ukabashiramo hanyuma hageze rero ko kuraba yuko hageze kwimbura rero ntuturonda abakozi bo kwimbura hanyuma asigaye yuko ubisanza neza hanyuma gahunguru gushika naho rero uza kugira gute kubibika habikenewe ukashiramo umuti hanyuma ibindi babisigaye no kubandanya bikurikirana uraba yuko bimeze neza. Muri kino kiganiro rero twumvise ko umugambi wo kugwiza umwimbo mu gihugu cyacu wasizweho na leta y'u Burundi ko ari umugambi mwiza akaba ari muri iyo ntumbero ihamagarira bene gihugu bose gukura amaboko mu mpuzu bakarima kijambere bongera batera imbuto zirobanuye kugira umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose uronka amafaranga ujamwe.